Bakunzi b'umuco w'ijambo Ministries ndabahaye ikaze aho muherereye hose, ndizera ko meze neza kandi mugishingira intahe Yesu Kristo mu mitima yanyu. Nimba hari ubwa mbere ubanye natwe mu biganiro vyacu, nagira ngo ndagusabe nturengane udakoze sabone kugira ngo uzwe urabana natwe mu biganiro vyacu vya misi yose. Tugishirako ibiganiro bishasha baca baguhereza ubutumwa bushasha bukumenyesha yuko ikindi kiganiro cagiye ko, hama urushirize kuza urabana natwe. Boneraho gushimira wewe ufata umwanya ukumviriza ibiganiro vyacu kuva ku ntango mpaka biheze, wewe ushirako komantere kuri YouTube canke uturungikira kuri WhatsApp, wewe ushirako like, wewe upostinga ibiganiro vyacu muri group urimo canke urongoye, wewe ufata umwanya ugapostinga amalinki yacu. Imana yo mwijuru iguhe umugisha. Yesu nashimwe cane. Jewe nkunda kubana namwe mu biganiro. Amazina ni David Nitunga, izina ry'igikorwa abandi Bishop Habimana. Duhane umugisha. Yesu nashimwe cane. Mu misi heze nabamenyesheje yuko tugiye kuronka inyigisho z'urukurikirane tuzoza turahabwa na mwarimu Bitangishaka Dimitri. Nkuko mubizi dusanzwe dutumira abakozi b'Imana bavuye mu mihingo itandukanye, bavuga n'indimi zitandukanye. Rero Dimitri agiye kuzoza araduha inyigisho muzomumva kenshi z'urukurikirane. Ntibivuze yuko ari we wenyine azoba ariko arakora, no muzoguma mubona n'izindi nyigisho ziva mu bantu batandukanye. Yesu nashimwe. Ariko mu by'ukuri nagira ngo sabe umuntu uwo ari we wese akurikirane inyigisho yitonze kandi afise umutima by'ukuri wo gushaka kumenya, kuko ku muco w'ijambo Ministries twe ntituriko turahangana n'umuntu n'umwe, kandi ntituriko turataka umuntu uwo ari we wese canke ngo twatake amadini runaka. Imana ishimwe, ntitwigera tuvuga n'idini na rimwe mu izina. Ugiye ukaraba ibiganiro vyacu kuva ikiganiro ca mbere kugeza uyu munsi, ntaho usanga twe turiko turavuga amadini. Ariko turi ngaha kugira ngo tuvuge ubutumwa, dutange ukuri. Niyo mpamvu dutumira abakozi b'Imana bava mu mihingo itandukanye, bava mu bihugu bitandukanye, bavuga indimi zitandukanye, kugira ngo turushirizeho gukura, kunguka vyinshi. Yesu nashimwe cane. Rero ndakwinginze wumvirije inyigisho, ni vyiza yuko wumviriza inyigisho kuva itanguye mpaka iheze, kugira ngo urushirizeho gutahura. Ntiwumvirize umunota umwe uca uhagarika hama uca ushirako komantere utahejeje kumviriza. Ni vyiza umviriza uheze inyigisho, hama umaze ikiganiro kucumva ubone gushirako komantere iyo ari yo yose. Ari ikibazo ushaka kubaza urashobora kukibaza, ariko ibi vyose tubikore mu rufasoni atagutukana. Nubwo mba nigishije ibintu udashoboye gutahura aka kanya, ni vyiza yuko wofata akanya ukagenda gusenga, hama Imana ikaguhishurira ugakora ubushakashatsi. Niyo mpamvu nkunda kuvuga ngo nk'uko ijambo dusanga muri Yohana wa mbere ibice 4 barubwira ati bakundwa, ntimwizere impwemu zose ariko muzipime. Gupima birasaba yuko ufata akanya ukagenda ukumviriza ivyo navuze, ugasoma, ugasenga, hama Imana ikaguhishurira. Imaze kuguhishurira ukamenya ati ivyo David yavuze sivyo canke nivyo. Yesu nashimwe. Rero ndabinginze tubikore mu rukundo. Yesu nashimwe cane. Iyo niyo mpanuro jewe nagomba shikirize. Sinzi mwarimu nawe nimba afise ico ashaka kongera ko ari nk'impanuro ku bantu bagiye kubana natwe muri zino nyigisho z'urukurikirane. Mwarimu
turaguhaye kaze kandi Imana iguhe umugisha. Numvise ariho inama njemwo bivanye n'uburyo iyo tuvuga ubutumwa bwiza cyangwa twigisha inyigisho z'ubuntu bw'Imana aharaduka ibibazo byinshi, ariko ndagoma ngira inama abumva. Iyo usomye igice cya 17 cy'Ibyakozwe n'Intumwa, urabona Paul yaravuze ubutumwa, ariko agira ahantu hagaragaza cyangwa hagaragara abantu bafite imitima n'imico, bafite imitima n'imico mibi. Iyo tuvuga imitima n'imico mibi ni uburyo bwo kurwanya ukuri, kuko hari igihe ubona umuntu yumvise ubutumwa kubera umutima wiwe n'imico myiza, ntashoke ahaguruka agwanya uko kuri, ariko akajya kugira ubushakashatsi. Usomye igice cya 17 cy'igitabo cyandikiwe cy'Ibyakozwe n'Intumwa, igice cya 17 uhereye ku murongo wa mbere ukamanuka, uraza kubona aho Paul avuga ngo ariko ab'Itesalonike bo barafite imico myiza. Bo barafite imico myiza ngo kuko bakiriye ijambo ry'Imana n'umutima ukunze. Hanyuma basesa mu vyanditswe uko bukeye kugira ngo barabe ko ivyo bintu ari ukuri. Kugira ngo ubone ko umutima wawe ari mubi, burya bigusaba gufata umwanya wo kuwusuzuma. Nico gituma intumwa Paul yatanze umuco ku bijanye n'abumva yuko hari imico y'imitima imico mibi yumva igakishuka irwanya, n'imico yumva igasesa mu vyanditswe kwanza ikavyakira, ntishireho barriere, ntishireho opposition, igashoka kwanza yakira. Ibi yakiriye ntivyakiriye ivyizere ryara kwijana, igiye kugira ubushakashatsi, igiye gusesa, igiye kwegera Imana, igiye kwegera Data wa twese, kugira ngo bahe umwanya Imana Data wa twese, hanyuma bumve icyo Imana iza kubahishurira no kubigisha, hanyuma basesangure mu vyanditswe, barabe n'ivyo babwiye ko bihuye n'ukuri. Rero muri uyu mutima ni umutima ugendererwa, rero ukagendererwa n'Imana, kuko aba yashize ibintu vyiwe ku ruhande, aba yahagaritse akazi, aba yashoboye kwiyima mu byo kwinezereza. Ivyo bintu vyose aba yabihagaritse, aba yafashe umwanya wo kwegera Imana, yo gusoma ibitabo, yo gusenga Imana, yo kubaza Mwemwe, yo kubaza Imana, yo gusaba Imana imwihishurire, imutahuze ivyo bintu yumvise kumbura ari imboneka rimwe, yumvise ariryo rya mbere, yumvise ko mengo ntibisobanutse, ntibitahuritse, kugira ngo Imana imuhishurire. Hariho ahantu Paul yagiye umengari muri iki gice nyine cya 17 cy'Ibyakozwe n'Intumwa. Paul aravuga ubutumwa muri Atenayi, aravuga, arigisha, hashikaho abona hariho ibicaniro byinshi, ngo acahagarara ku gicaniro cyari cyanditswe ko mu gicaniro cy'Imana itazwi. Amakuru narasomye hari igihe kinini, ahagarara ku gicaniro cyanditswe ko igicaniro cy'Imana itazwi.
bigaragara ko abandi batahagarara, bahagarara ku bindi bicaniro, ko hari ibicaniro byinshi, ko hari ubwoko bwinshi bw'Imana bemera. Hanyuma bahejeje ivyabo uburyo bwabo bwo gusenga, baca bavuga ati kya muntu yahagaze kuri igihe gicaniro c'Imana itazwi, turakeneye kumwumva, ni mumuhe umwanya. Baramuhamagara ati tukeneye kumva ibintu uko uravuga vy'Imana sinzaduka. Urumva bamwumvise, bahabonye ati ivyo bintu vy'Imana zinzaduka turakeneye kuvyumva, turi abantu b'abagabo, tuve tuti ibi tuyishyire ku muzana. Bamuha akanya aravuga. Mu ngingo yavuze habonetse imico ibiri, bamwe bati ibi nivyo bifatanya nawe, abandi bati ibi sivyo. Ubutumwa rero nuko bumeze iyo umuntu yabuhaye amatwi, arumviriza, tashoka burwanya, akagira ubwe bushakashatsi, akagira uburyo bw'amatohoza, akagira uburyo yegereza Imana bw'ibwira ngo imwishurire, kuko Imana n'ukuri kandi Imana n'umuco. Iyo umuntu yayegereye yamumenyesha ukuri ukamuha ukwidegemvya. Kinga umuntu yegereye Imana n'umuco iramumurikira, umuntu akagenda habona. Rero iyi nama yuko umuntu adakwiye kwakira ibintu akaca birojeta, akaca yumva umengo bisivyo, akwiye kuja kubigira ubushakashatsi, ko hari igihe ubwonko bwacu butuboroka, ubwonko bwacu butuzibira kwakira ukuri bivanye n'inyungu na position y'imitima yacu. Ariko ugasanga kwari ukuri, umuntu ahagurutse akurwanya ataco yishimikije. Uko urabona Pawulo yahagurutse agwanya abavuga ishengero, abavuga ubutumwa bwiza. Ntihanabagwanya gusa, ni kubashyira mu mabohero, akasisita n'ingene bariko barabica. Ariko nyuma umutima wiwe warashoboye kumurikirwa, ahasanga yari yarihenze. Ivyo yise ukuri si ukuri. Nuko dukomeje kwegera Imana, tugakomeza gusenga, tugakomeza guca bugufi, tugakomeza gutsindwa imbere y'Imana mu buzima bwacu bwa misi yose, no mu nzira Imana iturongoramwo. Nizera ko tuzororanirwa, kandi abatarumva bazokumva, abatarasobanukirwa bazosobanukirwa, abatarahishurirwa bazohishurirwa ukuri. Iyi rero niyo yari inama kubumva. Reka nshimire mwarimu kubw'impanuro nziza adushikirije, bizera ko zadufashije twese. Mboneraho gushimira umuntu yabanye natwe, ndanababwira ati mwitegure, inyigisho zigiye gutangura vuba. Ndibaza kajya yacishijeho yoba ari nk'intangamarara. Rero Imana ibaho umugisha, zosubira mu nyigisho zikurikira. Mwarahezagiwe kandi murushirizeho guhezagirwa mu izina rya Yesu Kristo. Amen.